Amashirahamwe mpuzamakungu yose akorera hano mu gihugu c'u Burundi arugawe mu kiringo c'amezi 3 bamwe n'abandi bakibaza iyo ngingo ikivuye ko bikabananira. Reka Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu abisobanure hari mu kiganiro abavugizi ba leta y'u Burundi bahaye abarundi n'abamenyesha makuru kuri wa gatano igenekerezo rya 28 Nyakanga umwaka wa 2018. Reka twumvirize Jean-Claude Karegwa. Inama y'igihugu ijejwe umutekano n'urwego mpuzamahanga ngowe na nyicwa mu gihugu c'u Burundi. Iyo nama rero yarakoranye umunsi wa gatatu. Ingingo yafashe harimo ingingo no kwita y'ukugabisha tukugabisha amashirahamwe amwe yoba atarashira mu ngiro ibijanye n'itegeko rigenga ayo mashirahamwe. Wabize uti rero none iyi ngingo y'uguhagarika mu kiringo c'amezi 3 ayo mashirahamwe nizohabwa isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu mu gihe tuzi yuko aya mafaranga amahera y'agaciro azona ayo mashirahamwe. Ikintu ca mbere ngo kubanza kumenyesha nuko uyu mugwi w'igihugu ujejwe n'umuvugizi w'umutekano ikora ku neza igihugu. Iyo bafashe ingingo baba babanje kuraba yuko atantambamye n'imwe ingingo ishobora kujya gufata ingingo nyinshi muri kahise turazizi, harimo mbere no gutunganya inyigisho zijejwe no gutuma abenegihugu bicungira bafata mu mutekano wabo ibyo bita mu Faransa stratégie nationale de sécurité, kandi turamaze kubona akamaro k'izo nyigisho aho gushiraho y'amakomite ahurikwe n'uwose ajejwe umutekano. Ingingo rero novuga yuko si ingingo ije gihutihuti. Abantu bagize ayo mashirahamwe barayimenyeshejwe, barazi ko ari itegeko rigenga ayo mashirahamwe. Bamwe barakwega ibirenge, abandi n'amashirahamwe sigomba kuyadodagura n'amashirahamwe yiyizi. Amashirahamwe yiyizi nta sukuyaraza n'ibikego ariyizi, yaramenyeshejwe iyi ngingo. Akarorero guhana amashirahamwe amwe nkariko ryakorera mu ntara ya Ngozi mu myaka 3 ryari rimaze rikorera mu ntara ya Ngozi, bari bajije ico ryashitseko basanga ryatanze inkoko 3. Kumvishira hamwe rimaze imyaka 3 bikaba ryatanze inkoko 3 zongere gusa muri iyo myaka 3. Rimwe mu buryo bw'abashira uko kuvuna yo kuvinyuma. Twebwe turashaka dusahiriza, turashaka dufata mu migambi itandukanye y'iterambere, kuko twemera kugira itagabuye, twemera imfashanyo yose ishobora kuditosekaza hagati y'akazi na muntu canke itosekaza imico n'imigenzo y'abarundi. Hari amashirahamwe murayi ari izi sida yavuga atunga inyigisho zo kwigisha abarundi cyane cyane urwaruka yuko boje barubakana asanga ibitsina bagabo kubakana n'abagabo, abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo. Iyo zumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yabo biteye kubiri n'amategeko. Ivyo rero amashirahamwe ni akwiye gushima iyo ngingo. Umuntu yamuhaye amezi 3 akwiye. Ayo mashirahamwe nawe yuko yigenga agengwa n'ayandi mashirahamwe, agengwa n'ibihugu. Mbere usanga koboka ku mareta canke ku bihugu biba vyayarungitse mu mugambi afise mbere n'imigambi bayatumye. Hari amashirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho, mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo y'amasosiyete adandaza ibigwanisho abone n'akaryo guca mu masoko y'ibigwanisho. Hari ayandi akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo abo badandaza imiti baronke amasoko y'imiti. Hari ayandi akoreshwa mu gutera akajagari, mu gutera akavyuma kugira ngo ibihugu bisambuke, mu nyuma haboneke abadandaza ibikoresho n'amasosiyete yo kubaka aronke akazi. Ivyo ni ibintu bizwi bimaze kumenya ibintu vyose n'igica isuka. Ayo mashirahamwe rero yaravuye mu rugohe. Turizeye yuko mu mezi 3 azoba yamaze kuja ku murongo y'andi mashirahamwe hanze Uburundi n'igihugu giha ubwigenge umuntu wese uri mu yubahirije amategeko y'igihugu n'iteka by'abenegihugu. Wavuzemo uti nka Kiliziya Gatolika ngirimo kandi nayo zishira hamwe tukoresha mbere no gukora hamwe Caritas kugira Kiliziya Gatolika kuko cyari kopete kugeza no musi nta rutonde rwashikirijwe bavuga ati ni ishyirahamwe n'ibindi igihe cyo kudoba kurutuka kugure nihagera batanga urutonde kwari bashyirahamwe mbere yasabe gukura meza nakubwiye uto kuvuna yo kubinyuma. Ndabona muri yo hari nk'aya 75 baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Buraya kiba bihuye n'imigenderanire itari myiza dusanzwe dufitaniye n'ishyirahamwe ry'umuro bwa Buraya. Oya habanamba mu gufata ingingo bisanzwe zisunga amategeko. Iyo ufata nta na rimwe turabona itegeko mu Burundi rivuga ngo twisuza imigenderanire dufitaniye n'ibihugu
byabaye cyane twisunze ikibazo kiniki ni itegeko rirahari, itegeko riratomoye. Ndazi neza ko uwafatiwe izo ngingo atanumwe azoduza urutoki yidogerwa urenganije, kuko nivyo bazi kandi ivyo baza gukora iwacu mu bihugu iwabo n'ibikorwa, no mu bindi bihugu bakorera ibikorwa. Dushaka rero ko bazi iwacu gukora nk'uko bakora iwabo, gukora nk'uko bakora mu bindi bihugu, bumve yuko bakorera mu gihugu kigendera ku mategeko kandi kigenwa n'amategeko.